ya leta zunze ubumwe za Amerika ijejwe ibihembo bihabwa abatanga amakuru akoreshwa mu gufata abantu barondegwa kubera ivyaha bihohotera ikiremwa muntu Stephen Rapp yavuze ko intambara zibera mu buseruko bwa Kongo hagati ya M23 n'abasirikare ba leta y'ico gihugu ngo zabangamiye ibikorwa vyo guhiga abagwanyi ba FDLR ngo bikanabangamira kandi umutekano w'akarere cyane cyane u Rwanda. Ambassadeur Rapp ivyo yabivugiye muri Uganda aho ari mu rugendo ruzomushikana no mu Rwanda. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi ari Kampala. Ambassador Stephen Rapp wari Kampala kuganira n'abanyamakuru ibijyanye n'iyagura ry'umugambi wa leta ye wo gutanga igihembo kingana n'imiliyoni 5 z'amadolari bagiha abantu batanga amakuru yafasha mu gufata no gushikiriza ubutabera abantu bakekwaho gukora ibyaha byibasira inyoko muntu mu bihe by'intambara. Akaba umugambi uherutse kwagurwa gushiramo n'umukuru w'inyeshamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Uganda Joseph Kone hamwe n'abandi bakomanda be babiri kimwe n'umukuru w'abarwanyi ba FDLR Sylvester Mudacyumura yavuze ko imigambi ya leta zunze za Amerika bashigikiye yo kurwanya FDLR muri Kongo nka Umoja Wetu, Amani Leo hamwe na Kimya ya kabiri ngo yari imaze kugabanya ingufu zabo barwanyi ariko kuvaho umutwe wa M23 wavukiye muri ako karere ngo byasubije inyuma ibi bikorwa. Rapp yavuze ko hari abantu bagishakishwa n'ubutabera mpuzamahanga kubera ibyaha bijyanye na genocide mu Rwanda bakihishe mu bice bya Kongo bigenzurwa n'interahamwe. Hari abantu 9 bashakishwa n'urukiko rwa Arusha ICTR. Bamwe muri bo basanze bihishe mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za FDLR. Rero turashaka gukorana n'abategetsi b'u Rwanda kugira ngo tuzane abo bantu mu bucamanza kuko imanza 6 muri zo zimaze koherezwa i Kigali. Rero turashaka kubona abantu 6 bafatwa bakajyanwa i Kigali hanyuma tukazatanga amafaranga y'igihembo kuri bo kuko bashakishwa n'amahanga. Yongera kuvuga ku kibazo cya Kongo, Ambassador Stephen Rapp yavuze ko leta zunze za Amerika zikizera ko igisubizo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari ibiganiro by'amahoro. Ngo leta ye yumvaga ko ibiganiro by'Ikampala byavamo gusinya amasezerano y'amahoro nuko abasirikare ba M23 badafite amaraso mu biganza byabo bakavangwa n'igisirikare cya leta. Yongeyeho ko ryari kosa kugira ngo umuntu nka Bosco Ntaganda uherutse kwitanga kugira ngo yemererwe mu gisirikare cya leta. Yavuze ko byari bisa nko gufata umuhari ukawufungirana mu nzu y'inkoko. Ibihembo